Ndabaramukije mwese mudukurikirana ndabaha n'ikaze muri ano makuru ategekanya ikirere cyo kuri wa kane igenekerezo rya 28 Rusama umwaka wa 2026. Mu gitondo hitezwe ikirere kiri mwizuba n'ibicu bike bike mu gihugu cyose. Ahazoba hakanye gusumba handi ni Igitega hamwe ni Bururi mu ntara ya Burunga aho ibipimo vy'ubushuhe bizoba kuri degre Celsius 13. Ku muhingamo naho nyene hitezwe ikirere kiri mwizuba n'ibicu bike bike mu gihugu cyose. Ahazoba hashushe gusumba handi naho akaba ari mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura aho ibipimo vy'ubushuhe bizoba kuri degre Celsius 30. Mu gitondo hitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 rirenge igihe cy'isaha 12 zibura iminota 3 z'umugoroba. Amakuru atekanye ikirere mwatugene Wejo agarukiye hano. Makuru cyane kuyakurikirana na Wejo.